Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda ku bagumyabanga ndetse n'abagenzi b'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe, aho amakuru adushikira yemeza ko amagara ye atifashe neza ndetse bikaba bishobora no gutuma atanga imihoho mu nama nshingamateka. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tubazaniye amakuru atari meza ari kuvugwa ku mukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe, aho abamwegereye bemeza ko amagara ye atifashe neza ndetse bikaba bishobora gutuma atanga imihoho ndetse bikaba byatuma ibintu bihinduka cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, dore ko abarundi batari bakeya bemeza ko atabushobozi n'imbaraga by'umubiri agifise byo kurongora inama nshingamateka. Benshi bakaba bemeza ko ikosa rikomeye Ndayishimiye ndetse n'abo bari kumwe mu mugambwe uri ku butegetsi baherutse gukora ari ugutuma yongera kuba umukuru w'inama nshingamateka, mu gihe byabonetse neza ko no mu kiringo kirangiye cy'imyaka 5 byabonetse neza ko atabushobozi na buke afise bwo kurongora inama nshingamateka kubera amajambo agayitse ndetse ateye isoni yagiye amuva mu kanwa. Benshi bakavuga ko ndetse anasuzugura abarundi ku rugero ruteye ubwoba. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru turaza no kubabwira umukuru w'inama nshingamateka yakoze ibitamenyerewe muri politike y'u Burundi, aho abandi bumira ku biti by'icubahiro niwe wenyine yubahutse guheba ikibanza yari amazemwo imyaka maze abisa umukuru w'umugambwe wiwe yari atahutse mu gihugu inyuma y'imyaka mu buhungiro. Uwo mukuru w'inama nshingamateka muraza kumumenya muri aya makuru, ndetse mumenye n'uwo yabishije ndetse mumenye n'aho ari uyu munsi, aho benshi mu barundi bafise ibiti bikomeye bari bakwiye kumufatiraho akarorero kuko yakoze ibitamenyerewe ndetse akora amateka kugeza naho n'uyu munsi abarundi batari bake tukimwibuka. Ariyo mpamvu benshi bavuga ko umuntu atarakwiye kuguma ku giti mu gihe biboneka neza ko amabanga yahawe n'igihugu atakiyashoboye. Byose twabateguriye tugiye kubashikiriza tunyuze kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Mbere yuko tubabwira ibiriko birashikira umukuru w'inama nshingamateka ndetse n'amakuru ari kumuvugwaho ko amagara yaba yenda kumucika, reka tubanze tubahe uyu mukuru w'inama nshingamateka wakoze ibitamenyerewe ndetse akaba yarakoze ibikora inka, aho benshi bavuga ko ari umugabo w'ijunja n'ijambo. Hari umukuru w'inama nshingamateka yakoze ibitamenyerewe muri politike y'u Burundi, aho abandi bumira ku biti by'icubahiro niwe wenyine yubahutse guheba ikibanza ari amazemwo imyaka maze abisa umukuru w'umugambwe wiwe yari atahutse mu gihugu inyuma y'imyaka mu buhungiro. Uwo mukuru w'inama nshingamateka ninde? Yabishije nde? Inyishu nziza ni Leonce Ngendakumana yabaye umukuru w'inama nshingamateka kuva ku wa 12/1995 gushika ku wa 2025 mu Kakaro 1996. Ico gihe inama nshingamateka yahagaritswe arasubirira arayirongora kuva ku wa 18 mu Kakaro 1998. Inama nshingamateka yari isubijweho gushika ku wa 10/02/2002. Leonce Ngendakumana yavuye mu bukuru bw'inama nshingamateka kugira abise umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu Dr Jean Minani yari ahungutse avuye i Dar es Salaam muri Tanzania, ari amaze imyaka mu buhungiro. Leonce Ngendakumana ninde?
Leonce Ngendakumana yavutse ku igenekerezo rya 10 Ndamukiza 1958 ku mutumba wa Nyarukere muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura Rirare. Yize amashuri mato ku ishuri rya Paruwasi Rushubi, abandanya ayisumbuye kuva mu mwaka w'1984 gushika mu mwaka w'1981 kuri College Ririma mu gihugu cy'u Rwanda aho yari yarahungiye. Amashuri ya kaminuza yayize kuri Kaminuza y'u Burundi kuva mu mwaka w'1985 gushika mu mwaka w'1990. Aharonkera urupapuro rw'umutsindo rwa lisanse chimique. Inyuma ya kaminuza yarigishije mu gisata ca kaminuza bita ISA kiri Igitega kuva mu mwaka w'1990 gushika mu mwaka w'1993. Leonce Ngendakumana yatanguye politiki akiri muto cyane, agifise imyaka 17 gusa niho yamenyana na Melchior Ndadaye na Cyprien Ntaryamira iyo bari barahungiye mu Rwanda, maze barafatanya gushinga umuhari Pampere. Mu nyuma bashinga umugambwe UB mu mwaka w'1979. Ahari hongeye ko Sylvestre Ntibantunganya n'abandi banyeshuri b'abarundi batari bake. Mu ntango y'imyaka ya za 80 bamwe mu banywanyi ba UB bahisemwo gutahuka mu Burundi kugira babandanirize urugamba rwa politike mu gihugu. Muri bo harimwo Leonce Ngendakumana. Mu mwaka w'1986 Melchior Ndadaye na bagenzi we bahavuye bashinga umugambwe Sawanya Frodebu mu Kinyegero. Umugambwe wahavuye wemererwa gukora icese kuva mu mwaka w'1992. Leonce Ngendakumana yaraserukiye Frodebu mu ntara ya Gitega, mu nyuma ashingwa kumenyekanisha umugambwe mu ntara ya Bujumbura. Mu mwaka w'1993 Leonce Ngendakumana yatowe kuba umushingamateka w'intara ya Bujumbura. Ico kibanza kimazemwo imyaka 17. Yagumye ari umushingamateka gushika muri 2010, naho haciyemwo imyaka 2 n'amashingamateka yarahagarizwe. Inyuma y'igandagurwa rya Perezida Ndadaye n'umukuru w'inama nshingamateka Posiyeri Karibwami, Leonce Ngendakumana yaragenwe kuba umunyamabanga mukuru w'imfatakibanza wa Frodebu. Muri Kigarama 1994 Muganga Jean Minani yaratowe ngo arongore inama nshingamateka, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihe bariyamirije iryo torwa, bituma Frodebu itanga uwundi yitoza muri ico kibanza. Ni gutyo Leonce Ngendakumana yatowe kuba umukuru w'inama nshingamateka kwa 12/1995. Ikibanza yamazemwo imyaka 7 gushika muri 2002, ariko 2 muri yo inama nshingamateka yari yarahagaritswe. Mu mugambwe Frodebu, Leonce Ngendakumana ni umutegetsi amaze imyaka myinshi cyane mu burongozi bw'umugambwe. Leonce Ngendakumana yabaye umunyamabanga mukuru w'umugambwe kuva mu mwaka w'1993 gushika mu mwaka w'1995 no kuva muri 2000 gushika muri 2005. Yarabaye umukuru w'umugambwe kuva muri 2005 gushika muri 2016. Ubu ni icegera c'umukuru w'umugambwe kuva muri 2016. Leonce Ngendakumana yaritoje mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2020. Umunyapolitike arinda, yahamwe cane kandi afise ico yisangije. Bamwe bamutazira Bakame kubera amufata nk'umunyepolitike w'amayeri menshi amenya kuguma ahagaze mu bihe bigoye cane. Ibintu bitatu biranga Leonce Ngendakumana mu rugamba rwa politike no kurinda kudahindura umurongo w'ibyumviro byiwe be no kudahambahamira ibyicaro bya politike. Kenshi mbere yabonetse nk'ushoboye kuganira n'abo batavuga rumwe, akaronka uko babana ariko adahinduye ibyumviro. Leonce Ngendakumana yarerekanye umutima udasanzwe wo kuganira n'abo badasangiye ibyumviro kandi adatakaje ibyumviro byiwe igihe mu mwaka w'1998 ashoboye kumvikana na Perezida Buyoya amasezerano bise according, na amasezerano nyine yajyanaga n'ibyo bariko baraganiraho. Ayo masezerano mushobora kuyasanga ahantu henshi hatandukanye.
Ayo masezerano yatumye igihugu cironka uko gisubira gutwarwa. Inama nshingamateka irasubizwaho, leta y'ifata kibanza ihuriweko n'imigambwe yari mu gihugu irashirwaho, umukuru w'igihugu agira ivyegera bibiri. Ayo masezerano yo kandi yatumye ibiganiro vya Arusha bitangura, kandi inyishu zatowe Arusha hari nyinshi zisunze ayo masezerano. Aho abandi bagiye mu biganiro nk'ivyo baca bahinduka bakigarurira ubutegetsi basangiye n'uwo baganiriye. Leonce Ngendakumana yagumye ku murongo w'ivyumviro vyiwe, umugambwe wiwe ashima kuguma awufatanije. Ibyo si ibya bose mu Burundi, ni nayo mpamvu n'igihe yari umukuru w'inama nshingamateka atigeze yoroherwa, kubera atigeze agurwa ngo ate umurongo wiwe, mu gihe hari abandi ba Frodebu bemeye gukorera canke gukoreshwa n'ubutegetsi bw'ico gihe. Muri Nzero 2002 Leonce Ngendakumana yaratangaje benshi hageze ko ava mu burongozi bw'inama nshingamateka. Inyuma y'ibiganiro vya Arusha, umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu Dr Jean Minani yarahungutse. Leonce Ngendakumana yarisabiye ko yoca amubisa mu burongozi bw'inama nshingamateka. Gushiraho Jean Minani mu burongozi bw'inama nshingamateka byarumvikana kuko be na Perezida Buyoya aribo by'ukuri bari bumvikanye amasezerano ya Arusha. Ariko ibyo tumenyereye ku bandi banyapolitike benshi b'Abarundi, iyo hageze kuva mu byubahiro baranana, na cane cane iyo ari ibyubahiro batagerwamo n'uwundi muntu. Leonce Ngendakumana ubwiwe yarisabiye kuva muri ico cubahiro, maze kijamwo umukuru w'umugambwe. Ico we yasabye nuko baca bamusubiza ikibanza yahozemwo c'umunyamabanga mukuru wa Frodebu. Ako karorero kiwe si kenshi twakabonye mu ndongozi za Frodebu. Nk'akarorero, igihe Jean Minani asubirijwe mu burongozi bwa Frodebu, yaciye ashinga Frodebu nyakuri, umugambwe yahora arongoye awugaburamwo kabiri. Hari n'abandi igihe babuza ibyo bashaka muri Frodebu bashimye gushinga iyindi migambwe. Abandi nabo baratambikiza bakaboneka nk'abari muri Frodebu bakongera bakaba barishikanye muri CNDD FDD. Leonce Ngendakumana ni umwe mu banyepolitike bahamwe igihe kirekire cane, ariko akaguma ahagaze rugabo. Umuntu yofatira hano ku manza za politike zimaze kumushirwako. Hagati y'umwaka w'1993 n'u1998 Leonce Ngendakumana yaratumwe ko kenshi mu butungane ku butegetsi bwa Perezida Buyoya, yagirizwa ko yagize uruhara mu ihonyabwoko ryo mu mwaka w'1993. Nk'uko akunze kubitera inkuru ku murango, yari umukuru w'inama nshingamateka, ku mugoroba akaja gusamba nk'uwakoze ihonyabwoko. Aho CFD ifatiye ubutegetsi, yamusize ko amadosiye abiri amwagiriza ko akorana na Perepe Hutu. Muri 2011 ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza bwamwagirije ko ari mu bateguye igitero co mu Gatumba ku kirabo Ceza Ramisi. Ico gihe yaratumwe ko mu butungane, yakijijwe nuko mu karere hari umukuru w'igihugu yubashwe yanse kubyemera. Nyuma yarasubiriye arakurikiranwa n'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza, yagirizwa ko yatyojeje ubutegetsi na Radio Rema FM, aho yaciriwe gupfungwa umwaka wose, ariko ntiyigeze afatwa, ntawuzi iyo babyamitse iyo dosiye. Naho yagumye aterwa ubwoba, Leonce Ngendakumana ntiyigeze arya umunwa, yamye asohora iryo agona. Ibyumviro bya Leonce Ngendakumana biguma mu murongo wa Melchior Ndadaye, yama yibutsa demokarasi y'ukuri ico arico. Arahagarara cane ku gateka ka muntu n'iterambere ko ari umushinge ukomeye wa demokarasi. Arakunze kwiyamiriza rwose intwaro z'abasirikare, akanerekana ko abasirikare bose batwara kumwe, baba abatwaye kera canke abatwara ubu. Ikindi Leonce Ngendakumana hagararira cane na amasezerano ya Arusha. Yama yerekanye ko atamahoro igihugu kizoronka kitayagarutseko. Ibibazo bikomeye bya politike byo muri iyi myaka iheze byose Leonce Ngendakumana yarabikozeko.
araba mu barwanije amabi no mu bagerageje gutora umuti. Aha twabibutsa ko Leonce Ngendakumana yabaye umukuru w'urunani ADC Kibiri kuva muri 2012 gushika muri 2016. Ari mu biyamirije rwose ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Yarabaye mu nama nyobozi y'urunani Karane Giriteka kuva muri 2015 gushika 2020. Leonce Ngendakumana arabeshuza rwose abarondera kwambika amoko ibibazo by'iki gihe. Ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza nticarwanijwe n'ubwoko kanaka. Ico ni ikinyoma cambaye ubusa. Byobaye byo Leonce Ngendakumana ntiyari kuba imbere muri urwo rugamba, kandi ubuzima bwiwe bwose yarwanije ibyo nyine. Ikindi, ubuzima bwa Leonce Ngendakumana butwigisha n'ingene abarwara nabo batoba basangiye ubwoko bigenza kumwe iyo hageze gucunyiza umunyagihugu. Ibyo Leonce Ngendakumana yakorewe n'intwaro zitandukanye birasa cane, kandi zose zamuhoye ko atiyumvira kumwe n'abatwara. Abantu nka Leonce Ngendakumana si benshi muri kahise ku Burundi. Ikibazo gikomeye ni ingene umuntu nk'uyu azosubirirwa. Hari icifuzo yakunze kuvuga kenshi c'ishuri ya demokarasi. Arakwiriye kuraba abo babyumva kumwe bakahishinga maze bagasigira urwaruka ubumenyi n'ubutwari. Arakwiriye kandi kwandika intahe yiwe, maze n'igihe azoba atakiriho ibyo yakoze n'ibyo yabayemwo bizosigare birigisha abandi. Ibi nibyo Leonce Ngendakumana yakoze. Benshi bamwikugura ko bakavuga ko yakoze ibikora inka, ariko bagatangazwa n'ingene abategetsi bariho iki gihe badashaka kurekura ibibanza, mu gihe biboneka neza ko n'ibibanza barimo batabishoboye. Amakuru dufise kandi yizewe aremeza ko umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerasi Ndabirabe amagara yiwe atifashe neza, ndetse ko umwanya n'umwanya abarundi n'abamukunda bashobora kumva inkuru mbi. Ariko ikibabaje kinateye isoni nuko atubahuka ngo avuge ko ibintu bimeze gutyo, kandi ikibabaje nuko atubahuka kugira ngo agaragaze akabi kabishe ariko arakorera abarundi mu byemezo agenda afata, aho benshi bavuga ko agaya abarundi ku rugero ruteye ubwoba. Turabandanya gukurikirana ibijanye n'amagara yiwe, nitumenya bishasha byose turabashikiriza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV.